narigeze kuba numva muvuga ibintu byo gusaba ikigongo. Or, juridiquement parlant, on a une trilogie, c'est-à-dire le crime de guerre, le crime de génocide et le crime contre l'humanité qui sont tout à fait obligatoirement indescriptibles. Quand on parle alors de demande de pardon, quand il m'a ramassé un rapport à l'assassinat des Hutus, à génocide, mugaca musubira mukavuga yuko bishoboka yuko umuntu ashobora gusaba ikigongo y'undi. Iyo rapport au niveau national a se porté, elle est officielle, mais j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, vous avez l'intention de pouvoir plaider en faveur de ce rapport auprès de la communauté internationale, des Nations Unies. Parce que il y a dans l'histoire, aho ibikorwa nk'ibi byabaye, génocide zagiye ziremerwa meme au niveau de l'ONU. Zitemewe ni ukuvuga plus tard haraba ingorane. Nibaza yuko musentansi y'uko musigura iyo raporo imbere y'amakuru kugira iyemere. Or munsi iyo intention sûrement que vous en avez. Munsi iyo intention mukamuvuga le pardon hariho kandi muri byo tubona harimo les crimes indescriptibles, la trilogie, crime de génocide, crime contre l'humanité. Nous avons compris contredisant auprès de la communauté internationale, il y aura pas de choses après quoi, qui est en conformité avec les règles juridiques reconnues au niveau international. Vous êtes les crimes indescriptibles, vous qualifiez en fait d'un génocide, nous avons kuvuga yuko abantu basaba ikigongo hariho justice punitive, structurelle, réparatrice. Muri icyo gihe ari génocide, justice punitive y'imwe n'ikora. Imbere y'amakungu dushobora kuvuga structurelle ou réparatrice ngo basaba ikigongo n'ibiki n'ibiki. Mubona rero yuko tuzohava tugira ingorane mu Burundi. Iyo raporo ntiyegekwe kubera muvuga quelque chose de son contraire. Ikindi kibazo cya kabiri, mwaragize murabona yuko muri ko berekana yuko mukahise ku Burundi les écrivains, les historiens muzo banditse nta bintu byinshi bashyizemo nk'ibyo by'amapositike y'abantu kujya natumva ntacyo bashyizemo. Mugabo mwaragize raporo hanyuma muragirana documentaire, rapport aussi, mais je m'aperçois qu'il s'avère nécessaire pour que la politique les informations qui proviennent d'ici et là, même à travers les réseaux sociaux, pour gagner la route, on a bugatti, et on a bugatti, Maki, il y a la parole de l'aider, à la tourne, et on l'aider. Il y a une tendance. Alors, avant de me faire la Tibugana, à la tourne, il y a la parole de l'aider, j'ai propositionné la table. Pourquoi on a à la suite, il y a un problème. Il faut qu'on avoir un débat entre vous et les historiens par rapport au passé. Pour qu'il y ait un débat qui pourquoi on a commencé à nager dans la Richie? Pour qu'il y ait un qui contrecarre les vidéos de critique à gauche en provenance de Yaoban, la télé au rapport, pour nous comme en faveur de ce rapport auprès de la communauté internationale. Nous avons dit là, chaque tatou. Et qui nous savez qualifier fait génocide pour un Hutu, crime contre l'humanité pour un Tutsi. Ariko umwaka umwe mu gihe kimwe uko nagenda kugirana mu isi ibintu by'ibyo zagiye biraba baravuga nka jenoside gusa bagapfa papero y'icyo kintu auprès de la communauté internationale. Mugabo twebwe bizoca bitugora kubitenga ukuntu mu Burundi habaye jenoside ku Bahutu na crime contre l'humanité ku Batutsi kandi mu gihe kimwe. Mwoshobora kutubwira icyo muba mwaribembeye ko kugira
kumbura votre absence hariho abandi bazoshobora kubisigura bakavuga ati byari bishyuze ibindi murakoze. Vérité et réconciliation. Ego mwatweretse ibyo mumaze kutubuza ku bijyanye na verite twashaka kumenya mbega ku bijyanye n'igisata nacyo cya conciliation agenda yanyu wayifashe gute hoba hariho ikindi gihe mwateguye muti nitwaheza kumenyesha ukuri twaranze kahise ca dutangura ibijyanye na réconciliation navyo mbega hoho muba muzobigenza gute kanabazo kambere akazo kagira kabiri nako mwavuze muti il n'y a pas de réconciliation sans réparation. Mbega none muvuze réparation turavye igihe ayo mabi yabereye batubwiye ayo mu 2022 tugereje kuharura ubu araheze imyaka 50 ayo mabi abaye. Ni ukuvuga yuko dufashe moyenne abantu baba barakoze ayo mabi dufate baduhera ku myaka 15 kuduhuga. Ni ukuvuga yuko abantu bunye baba bariko baraba mu myaka 70 none turavye esperance de vie ngaha mu Burundi wacu abo bantu muvuze ku bijyanye n'ubutungane bariko baraba mu myaka 70, 80, 90 mbega mwamubona ko koko bizoshoboka ko abo bantu bazoba bakiriho kugira ngo bareguzwe imbere y'intara mbega muvuze ivya réparation navyo ko icyaha kiraba uwagikoze gusa nimubona yuko hageze réparation tuzosanga abakomoka kuri abo bantu aribo bagiye gutanga izo shumbusho zorondegwa bo batakihari mu gihe icyaha kiraba mwene kwikora nimba atari abantu naho yori leta izobijejwe gushumbusha abo bantu bawe n'ivyo vyabo ngo ntumuco wamukoze abantu byashyize bihamye bihanganira kubona ibisigarira by'ababo kumbure bagashobora nk'agatima ko kwihora. Ndashaka kubaza icyo severe giteganya ngo byica. Ikigira kabiri turakunze kumva tubwirwa ko abazungu baduteyemo umugera w'amacakubiri ko badupima amazuru bakadupima ibirenge ari nabyo mbere byavuye bikwega ayo mabi yabaye nk'akarorero nkaronka amanota asuma ya mugenzanje ariko akabarokiritse kubera yuko ubwoko bw'iyo butandukanye n'ubw'iwanje jewe nkasigana ako kantu kazonguma mu mutima ko iyo nta ubwoko runaka nari kuronka icyo nashaka gushikako. Nasaba ko rero iyo bwari bikunda mu maguru masha icyo kintu cy'abahutu n'abatutsi cyoburwa kumbure nk'abana bashaka abuzukuru bacu bazobyumva nk'uko twumva mu bisi zimwe cyangwa bahina runyonga n'abandi kugira ngo rero umuntu azoshaka kugira naho ubundi wumva ngo naka ngo urwego cyangwa uriya mabisi amazuru afite ibirenge cyangwa ibiriya. Murakoze. Kuwa mbere atavuze izina gitangura ko yabaye ikibazo kirabisha ku 72 cyane cyane akisigura icyo kibazo kibavuga ati gusaba ikigongo mwabivuze murabivuga cyane kandi mumaze kuvuga amajambo atatu crime de génocide crime contre l'humanité atubwo ibyo bintu nimuvuga une chose et son contraire cyane cyane uravye amategeko mpuzamakungu ngira ngerageze kwishura bagenzanya barafasha kandi mu kwishura ngira mbere mu nsiguro umukuru w'igihugu amaze gutanga umaze kumva wenyine kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo amaze kuvuga ati CVE twayishinze kugira irondere ukuri itwereke ukuri nitwamara kuronka ukuri nitwamara kumenya ukuri abarundi tuzoheza tumenye ico tuzokuza ijambo kunyuma kabizi iyo jambo rirahambaye kandi amaze kuvuga ibyo nakoze bishibiba bitoya kuri badogoye mu gihugu siko twatumye severe kurondera ukuri twamenyekana tuzoheza tubaza abarundi ico tuzokukoza. Iryo jambo rirahambaye kuko rivuye umutegetsi wa politiki arongoye igihugu
ibi rero tuvuga by'ikigongwe twebwe nk'abahinga urumva turi bato turabivuga kuko birafise icyo bifasha ubwa mbere uwabuze, birafise icyo bifasha uwabuze kuko jewe nsabye ikigongwe nerekanye ko hari ikibi nemeye nakoze nakora iyo nyabuyamba kuwabuze ntibikwiye mugabo kuwabuze hari ikintu gihindutse kuko muri ibi bikorwa turimo bifatanye n'ibindi bikorwa n'izindi nzego izo nzego ngira bakarorero murabaze kutura twicaye muri paruwasi za Ruyigi bafise ibisabisho by'abatanze ikigongwe by'abasaba ikigongwe murabaze kutubona mu minsi heza baraza kutura twagiye i Muyinga muri diyoseze katolika ya Muyinga bahuje abishe basaba ikigongwe n'abiciwe bamaze kugira intambwe yo gutanga ikigongwe. Ibyo nabikubwiye kugira wumve ko muri twagiye muriza umwaka wahera uyu mwaka rero twagiye muri paruwase ya Rusengo abantu bakaja hariya ku yatari bakavuga bati ni jewe nishe so wawe byagendeye gutya na gutya hanyuma uwo muryango kenshi na kenshi wari uzi ko wishe se wiwe ari naka kubera ya silence kubera ya mensonge nayo twita mu kirundi mu Gifaransa iwacu solidarité négative. Iyo misa y'urusengo itwereka bishe bahagararanye n'abiciwe, itwereka bishe basabye ikigongwe bafukamye imbere y'abakristu imbere ya rutari n'abiciwe bavuga publiquement ndatanze ikigongwe. Ariko kugira bashike mu isengero harabaye processus ndende yo gutegura uwisha vyemanga no gutegura uwabuze yemera ati ndatanze ikigongwe. Aya majambo y'ikigongwe rero tuvuga ushobora kuyinjirako w'umunyepolitiki, ushobora kuyinjirako w'uwizera Imana, ushobora kuyinjirako nk'uwabuze, ushobora kuyinjirako nk'uwishe canke nk'umwana uwishe. L'approche n'est pas la même. L'approche n'est pas la même. Na longtemps yo kwinjira gutanga na longtemps yo gutanga ikigongwe, longtemps yo gusaba ikigongwe si imwe selon que uruwishe urumwana wishe, selon que wabuze. Bisaba kwigishwa, bisaba kwitegura. Twebwe ibi vyerekeye gusaba ikigongwe amateori yose uzoja gusoma muri Google winjiremo ku munsi nta na rimwe bivuga ko gusaba ikigongwe cyabisigura ufuta iki wayumvise neza nta na rimwe. Ni nk'uko abayigishije ayo mateori sur le pardon, la réconciliation, la réparation, les indemnisations n'ibindi byose barakubwira yuko le pardon n'est pas obligatoire. Uramurikira mugabo abantu prédisposés à demander pardon plus rapidement et prédisposés à accorder le pardon plus rapidement. Mugabo wanyumvise neza ko gusaba ikigongwe cyangwa gutanga ikigongwe cy'abifuta nimwe bavuga ubwo iyo nshyi bikwiye neza ko kuroroka irakwiye. Les historiens ibikorwa byacu biramishe cyane ku banditse ibitabo ku Burundi mu minsi yeze. Ibikorwa byacu biramishe cyane ku banditse ibitabo sur l'histoire du Burundi mu minsi yeze, kandi bamaze kwitubwira tukababwira ati
niwifate, pas de livre sur les fausses communes, pas de livre sur l'organisation massive de 72, pas de livre sur 88, pas de livre sur 93, pas de livre sur l'histoire tragique du Burundi, de manière générale. Reka ndababwire umwanditsi mwabonye muri filime ya kabiri yitwa Jean-Pierre Chrétien, yigishije ngaha, muramuzi professeur. Murazi umujournaliste yitwa Jean-François Dupaquier, yigisha kera ahantu bita ena ya kera. Uyu mugabo Jean-François Dupaquier non seulement ndamuzi, non seulement je connais son épouse, umugore we yakusi mishiha kandi yamurongo yamwigisha. Enquête sur 72, Jean-François Dupaquier. Professeur Jean-Pierre Chrétien bayitanguye immédiatement dès 73. Immédiatement. Ahangaha kuri université hariho abanyeshuri n'abadokiteri bagiye kuri terre bakorera. Vrai ou faux? À l'université, il y a des professeurs bagiye kuri enquête bakorera Jean-Pierre Chrétien, bakorera Jean-François Dupaquier. Kubera hariho budget de recherche. Enquête. Jean-François Dupaquier, Jean-Pierre Chrétien, igitabo cyabo bari présence en 2006 i Bujumbura muri CPF, hajya hari aujourd'hui l'école nationale d'administration. Ikibazo babajije Jean-Pierre Chrétien, ni kuki iki gitabo gisohotse en 2006? Réponse: niyo ngoma nabonye iri favorable yonyine. Niyo ngoma nabonye iri favorable ena muri CPF. Ungabeshi yabeshi abahistorien bandika bamwe baravye l'idéologie du pouvoir en place, sinon ucubura visa d'entrée. Ungabeshi nuronka visa wanditse bijya bikaze vyakozwe na pouvoir en place, ucuba ico bita mu kilatini ca kera persona non grata. Ntiwinjira persona non grata, nahejeje muri mission yacu no muri loi novembre 2018. Nos enquêtes, nos résultats, nos travaux vont contribuer à la réécriture de l'histoire, plus ou moins partagée par de nombreux Burundais. Nos écrits, nos travaux, nos enquêtes, nos résultats vont contribuer à la réécriture de l'histoire, plus ou moins partagée par la majorité des Burundais. Fausse commune. Kuruvubu, abantu baje kuruvubu, ibinogo 9 byakorewe abantu birenga 6,000 baharugwa amagufa. Abantu baje kuruvubu b'abashikiranganji babuze abase wabo, nta n'umwe yubabuze kuza kuraba ikinogo. Barajabutse bashira mu kinogo ca mbere cyavuyemo 500 personnes plus, baca basubira kuri kaburimbo kwicara. Dont l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, qui a été recteur ici. Bravo, son père est à Ruvubu, 2 oncles et son petit frère qui étudiait à la télé de l'Unité. Ababikira bo kwa Patiri Michel Kayoya, igitega hitwa mw'ikikumu mutwenzi, batonda ku Ruvubu chaque jour pendant plus d'un mois. Nta mpuzu ya Patiri Michel Kayoya muratora, nta mpuzu yari yambaye gutya. Ndabandanije historien, rien n'a été écrit sur les fausses communes. Aujourd'hui, les fausses communes sont en train de parler. Aujourd'hui, les ossements sont en train de parler. Aujourd'hui, les veuves sont en train de parler. Aujourd'hui, les orphelins sont en train de parler. Même les camions d'Oliza Gitega ont parlé. Alors, le camion Mercedes pour Isa. Vous voyez, on a Gitega. Il y a une archive à 72. Il y a la Chomba, voilà, il faut.
urabona bakabyo business charge murayiduha les historiens aho kwa historia bashasha mwitegure kwandika l'histoire la mieux partagée ngira n'avance abavuga rapport tendancieux hanyuma tusaba débat des historiens utirakenewe abategera iyo rapport ngira mwishure nk'umuperezida wa severe foirissime achevissime rapport twitanze mu kigobe le 20 décembre hakabura na babiri batatu barikritika nogira ubwoba ça veut dire que Burundi le 20 décembre kuva uwo munsi twese twabaye abatagatifu aberanda nuko yuko kuduka mu ijuru tuzodugana twese atawusigaye inyuma ariko ikiryoshe muri ibi bikorwa ikiryoshe muri ibi bikorwa ni uko twebwe turabona evaluation abagize commentaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi babaganije ntushobora kubaganya nos enquêtes kugira uzigwanye nuko nawe uwaciye aho twaciye ugatora robotere y'ibyo twatoye ibyo twatoye twamaze kubika twamaze kubyugana n'amagufuri tubitora gute bagenzi wicaye ku nyambe wajya ku ruzi rwa Giheta bakakubwira ko umukongore Jean Pierre ariwe yanyonga Caterpillar ariwe yimba ibinogo hanyuma bagata mu binogo bibiri kimwe cyo hakurya Gitega ikindi cyo hakuno Giheta abantu bagatabona ni kwibarabara bacamwimura ati genda wimbe Mutobo Giheta genda wimbe Nyabunyuvu genda wimbe Bashitsi imbere y'irazi uwo Jean Pierre yaciye asara Kongole bacamuye kuri Kongo Jean Pierre le Congolais le machiniste yaciye asara 2 ugiye kiremba ca Bururi y'amafoto y'abana ukaronka archive abajya abana bose nabonye ku ifoto dufise nom et prénom papa maman colline d'origine commune d'origine province d'origine n'idinigiwe n'amanota yarafise n'ibindi amafoto yarafise umunsi batwara saa tanu batora 40 midi bagataza gutora 30 saa cyenda bagatora 20 umunsi batwara mw'ikamyo hari abanyagihugu kwibarabara bari bashinzwe gukoma amashi kandi ugakora amashi batawinjira muri iyo kamyo werekanye nyine ko ushaka ko batawinjira muri iyo kamyo ibyo ari udoziga kwibi batwaye umugabo wa naka ntabwo ngaha yitwa Fifi ariko basideri batwaye umugabo wa Nenigi baje gutora voiture mbewe saa 8 baje gutora intebe zo muri salo saa 9 baje kumuvyura 19h izo anketa mu historie igisha muri bese baha naho mubise kati mahoro wavuze muri filime ya mbere yitwa ko kibise Sindo umugabo yavuze uwo muri Ntiba Gitega urya yari umuprisonnier de droit commun en 70-71 byashize ari mu gashobo camwigisha kwica niwe yashiva abantu yari le meilleur pour achever les victimes. Il est encore en vie. Ngiye Gitega misi yose ashaka kugamutsa kugira ngo ave mu stade royal. Amakamyo Ben Gitega Ngozi Bujumbura abayanyonga baracariho turafise abazini Gitega turafise abazini Bujumbura abayanyonga baracariho bamwe
n'ujya mugabo wavuze ngo warapfuye kuko uje kuvuga warapfuye ujya yapfuye ndeje kuvugisha yitwa mwishywa kwa vyusha itariho sha yapfuye ndeje kuvugisha uracariho urapfuye ati genda urabariya hajya iyazu yavuze ni hamwe n'ikindi zo uyikorera kera habakorera contention na ADP abantu bakoze baterurwa hano utuzuke twarashafuye bagenzi le rapport wikritika il est libre mugabo kuvugisha abafakazi ukavugisha abasoda bakeye ukavugisha abacamanza bakeye ukarora y'amajite kubonye muri filme 2 ijya filme 2 mwabonye dokima yo mu mpimba irimo 946 personnes IOP NS NHV Port de Bujumbura amazina muzi muri iyo dokima babonye iriko 946 personnes harimo amazina y'abatuza fuse bari mu mpimba basohotse mu mpimba kubera ari abatuza waje kubasora n'umukoloneli yabavuze ngo uri iki ubwoko bwawe kara yawe sohoka mu bantu bakiriho basoze mu mpimba mwabonye wivugiye yitwa Deo Nyiramira iredo Kiganda muramuzi Deo Nyiramira Kiganda umusaza wa Konsiliya Iprona mu basohotse harimo uwitwa Sendazirasa journaliste uramuzi yasohowe na Colonel Nimubona mu basohotse harimo Bihayo Paul Tombuye mu basohotse harimo By'Amasumbuko Dr. mu basohotse harimo abashyira yitwa Simbagoye Laurent Dobukeye Simbagoye Laurent uri kisohoka voilà la vérité ibyabaye bitwa la réalité bitaramenyekana yitwa une réalité cachée nous sommes en train de vous montrer la vérité qu'on nous a caché pendant 5 ans twavanse mworoherwe ibi vyerekeye rero ibishoze so montre navyishuye hanyuma Gédéon vérité réconciliation mbega agenda ya réconciliation officielle ni iyihe ikoma naco ico kibazo ni inde Gédéon uturuka muri komini yihe Isare twatoye ibindi Isare biteye ubwoba bw'ingenzi Isare tuja twimukira mu Gomanga hitwa wiki Rutambiro tranché qui nous a donné 1652 victimes Baharugwa Mugomanga agenda de réconciliation reka njije mu majambo abiri iyi processus yacu ni ndende abarundi benshi bari presse ku buryo severi maze imyaka 3 yerekana ibiteye ubwoba ariko bibagiye 50 ans qui nous séparent y'imyaka 3 si on pouvait être patient un peu la vérité qui sort la qualification juridique des crimes qui vient de sortir n'ibindi kwa tuzoka muri 88 n'ibindi kwa tuzoka muri 93 65 69 71 91 la période allemande la période belge intwaro y'icambi n'ibiribiri mugabo le processus de réconciliation il a fait des gestes posés par les individus l'État, la communauté nationale, vous-même qui contribuent à la réconciliation. D'abord, mfata yuko uvukana na Pepe Kale kubera Pepe Kale mazeti niwe ukikomporta neza vis-à-vis de votre collègue mwicaranye par rapport à notre mission, au résultat de notre mission, vous aurez pour apporter la réconciliation. Ça veut dire, vous voulez vivre et vous voulez survivre ensemble avec lui. Plus d'exclusion, plus de discrimination, plus de mépris, plus d'arrogance vis-à-vis de votre collègue.
Et il y a la réconciliation. Alors les grands gestes et les petits gestes. Les grands gestes, c'est le respect mutuel. Les petits gestes, c'est le respect mutuel. Mais les grands gestes, ce sont les gestes posés par l'État. Et d'abord, la réconciliation. Haramashuri, pendant 50 ans, Haramacommune, pendant 50 ans, a dit que nous allons faire l'école privée. Vous l'avez posé. Haramaprovince, pendant 50 ans, a terminato l'école secondaire. A terminato l'hôpital, vous l'avez vu? Sempre no santé, Ibarabara. Ma le mot qui de fâcher pour une réconciliation. Ça veut dire traiter les citoyens de manière équitable. Ibarabara, centre de santé, ishuri, hôpital. Nous couvrons ça. Hari umuntu yapfuza agafata abonye rusange. Kubera ntiharengana. L'agenda d'office de réconciliation. Nuko iyo agenda de réconciliation on va consulter les Burundais dans leur diversité batérie. Mugabo déjà sortir une partie de la vérité, ça contribue à la détraumatisation des familles. Et une famille détraumatisée s'engage plus facilement dans les gestes de réconciliation. Ngiramubwira ibyo twabonye ku Rukubu, mu Rutovu, igitanda cya Matana, aho twaciye hose. Question posée aux veuves, mwifuza iki? Twifuza amahoro, ibyo twaciyemo abana bacu ntibazorice. Bakeneye bifuza amahoro, une petite assistance. Mugabo amahoro, ça remplace tout. Ngira na avance agenda tuzoyidesina hamwe. Urebeye ko tuzodufasha. Mugabo agenda ira muri naso. Sortir la vérité. Hanyuma réparation des auteurs. Naho kwizikibazo nyine bakibajije ariko rekibajije. Réparation kiri muri loi novembre 2018. Alors je vais faire réparation symbolique. Réparation matérielle. Réparation financière. Réparation psychologique. Il y a aussi des lois. D'abord, quand on a réparation symbolique, sogokuru wawe mfata ko ari umututsi yakijije abahutu 50 ubwo nakwiye une reconnaissance. Tumwitira ibarabara rija mu bimbi ritararo rikaburimbi tuyite sogokuru. Mwabyumvise? Ce sont des réparations symboliques. Valorisation y'abitanze kugira bakize aho batandukanye éthiquement, politiquement, planiquement. Réparation matérielle niyo baje baraba. Uravye abaveuve bari mu gihugu. Abaorofere bahita muri ubwibu. Naho osaba Banque mondiale sinzi ko yoga ngene yoshikira le processus. Hazoharaho des gestes symboliques. Kuko la réparation financière est prévue. Mugabo na loi yandika selon les moyens disponibles de l'État. Bakubise la juriste bandika. Nabahinga selon les moyens disponibles au niveau de l'État. La juriste, je ne vais pas pratiquer. Je suis juriste, mais je ne vais pas pratiquer. Les auteurs de 80-70 ans, Wachatobuti ntibaze gusabwa icyo batakoze. Twaba tukivuga ntihagire umwana azira icyo murabivuze rero. Ntihagire umwana azira icyo. Ntihagire umukenyezi azira icyo umugabo kuko mu nama yo kwica ntiyagirije inama umukenyezi wiwe. Icyo kirumvikana bweze. Wenda wana kuyumva. Usa n'umuseminariste nzi w'Igitega aho kuvuka nari umuseminari. Ntawe. Ntihagire umwana ntihagire umukenyezi azira ibyo mugabo we yakoze, se we yakoze, ombe yakoze. Kirumvikana bavyeyi. Aha sidateba ko muva mubeshera.
icyaha kirabagikoze wanyishuye irere ninde irere nakubona ngo nabaje muri ya tematike jenoside kibuko humanité mugabo cyaboneraho kantu kere pourcentage irere z'ibintu z'urukundo kuranga nato yituruka ukura pourcentage nato yituruka atari hariya ni hariya atari hariya ni hariya reka mbishure narabisiguye neza mu kigobe twaragiye muri droit argumentaire juridique turaja mu cyo bita le critère substantiel turaja no cyo bita critère abishwe bari bamariye iki umuryango abishwe bari bamariye iki gihugu mbe presi umuganga umuforoma umwigisha umagronome vous n'avez pas besoin de tuer 1000 kugira gite jenoside le droit irafise amakriteri tanga kugira bitwe jenoside donc urondera pourcentage ushaka kuntegureka sidawugwamo mugabo kugira ngo uhishure kamere ngira ngo ubwire ko rapport du 20 décembre 2021 Kigobe, les forces communes nous ont déjà donné autour de 20 000 victimes à la date du 20 décembre 2021. Ayo n'amagufa harugwa kuko yakise ifu ntarugwa 20 000 victimes aho ntidushize muri twatoye umwaka ugogomanga ibubanza tuvuye ukeye tuvuye isare tuvuye nous sommes des communes nouvellement urara twakoreye ariko ngira ngo bireke inkuru wewe irere bajya twatowe wongere ko abatawe mu nzuzi batazwi wongere ko abatawe mu mashamba bari n'ibikoko batazwi wongere ko abaturiwe batazwi wongere ko abakijyanye mu binogo mu gihugu cyose bataramenyekana bamwe tutazopfa tumenye Tanganyika Siguvyaye Rusizi muri nzuzi y'Imwaro Ruvubu hose harataweyo abishwe 72 harabaye ijambo rya Micomero rivuga ngo impore yabonetse abasokorose bose ntibaraye impore yabonetse na helicopter y'abantu y'abatracte impore yabonetse abasokorose bose ntibaraye ntidutebegamo usanga haje nuba ko wewe ushobora kuba wiga bya comptabilité cyangwa statistique n'ibindi les restes humains bajya abantu ubona bajya amagufa abantu ni so wanyu ni umusirikare warabuha minerval umuforoma y'abakwigisha n'umusoda y'abaguhindaro jenizi Gitega abasoda b'Igitega hageze ukwezi twatora kuri komando tugiye gusongora kandi jewe n'iki Gitega kwikora Notre Dame najana n'umunyarutovu agiye kuramutsa mukuru we uwo munyarutovu w'umusoda yatujana twese mu Giswahili akadusororera na projet atatu rero urukundo rwari mu bisi ya leta dr namubwiye baze gusorora natagusororera ari kaporari yaradutwara tubicumi kudusororera nshaka mwumve ko les restes humains muri shema twiyumvira mugabo iyo shema kuba y'abarundi bose les restes humains bajya kubona bazorinda guserva à l'histoire à la pédagogie
nicyo gituma twiyumvira ko hazoba comme le dit la loi les monuments de la mémoire et de la réconciliation, une sorte de musée aho bazoja wewe uvuse bakatwa kwereka wewe ushatse bakatwa kwatembera abanyamahanga diplomate baje bakatwa araba. On ne peut pas, ne pas tirer des leçons de ces ossements humains. Musée de la mémoire, musée de la réconciliation. Vous dites que quoi, les monuments de la mémoire et de la réconciliation. Oui, il doit exister un monument national, un monument par province, et un monument par commune. Réparation par qui? Par l'État ou par les parents? Que les gens restent au Bouga, il est. C'est quoi? Réponse est il dava il 72 umuntu wa mbere yitwa leta muri droit administratif national juste ngaha ariko le principe de la continuité de l'État. Iyo principe irakora kugira ngo Macron ariko arasaba ikigongwe byabaye muri Algérie. Le principe de la continuité de l'État, ça veut dire qu'un jour inzego zirongoye igihugu munsi zizosaba ikigongwe au nom de l'État d'abord. Ariko none leta isaba ikigongwe ariko uwishe atosaba ikigongwe. Leta isaba ikigongwe wewe n'autorité publique bazi kuwisha abantu 500, 150, 50, ukaba wigayagayira mu gisagara ni kuki bawutogira ampare musaba ikigongwe. La réparation n'est par l'État ni par la communauté. On peut aussi y ajouter la réparation par l'auteur. Iyo mvuze l'auteur ukibona so wanyu sogokuru oncle ntugirubwoba. L'État, la communauté, l'auteur. Jenazi umuvyeyi yasabye ikigongwe umushinga wiwe cyo turabasabira imisa kuri katedrale. Muramwibuka yagize un geste extraordinaire. Ndasavye ikigongwe kubiri byose yarakoze arafukama. Muramwibuka hariho des gestes symboliques forts qu'on néglige zisumba byo bita matériel par son matériel. Ndasavye ikigongwe Yves filme abahamuka abatwabona agashavu abashaka kwihora ngira mbere ngaho ubwa mbere twasabye yuko kudahamuka kandi nashije yuko muri abagabo n'abakenyezi bakwije byangombwa nanone yahamutse ariko ngira nabwire experience yaho twaciye tugize evaluation dusanga hose ari l'apaisement total. C'est l'apaisement total. Nta numwe arajya urutoke bavuga ngo nta numwe arajya urwara uwundi. Nta numwe. Je parle sur le contrôle du vice-président, je parle sur le contrôle du commissaire Deo, uze kumfasha nta numwe arajya urwara. Kubera iki? Kubera ko inzego z'igihugu zitanga message de respect mutuel, de respect de la vie humaine, no kwigira muri processus turondera kumwanisha abarundi. Ngira ndabwira ijambo risohoka mu bantu baza kuri force commune turakora batubwira bati ndaruhutse ndamenye ko umugabo wanje atari muri Malawi, ndamenye ko umugabo wanje atari muri Uganda gupagasa, ndamenye ko umugabo wanje atari muri Zambia, ndaruhutse. Ça c'est le premier message. Deuxième message, kwaba bajyanye ku rufu naho ntazi umugabo wanje yajyanye ko yafatiwe umugenyuzi imakebuko.
c'est sûr que nawe ari ngaha niba atari ngaha arahandi. On a déjà une partie de la réponse par rapport aux interrogations qu'on traîne depuis 50 ans. Bagenzi, mon philosophe, la vérité, elle est libératrice des émotions. Ujya mugomba bari muri filme yararize 30 minutes, arasubira aravuga, arasubira ararira. Ujya mu fasa n'umwizo bari muri filme, roga y'ujumbura, mamoni mwizo mwibuka. Ujya mu fasa ni mutuzikazi, yarafise umugabo w'umuhutu, baramwica, baca mutwara inzu, aca umwana, arabona imuhamba, n'abasaza b'abatutsi baca baramukwepa. Uwo mwana bagiye kumuhamba yamaze. Abapfakazi bakubwira baciyemo naho tumeze gute nusubira kuvuga. Jewe nazi kandi Bujumbura un cadre de l'État qui a grandi miraculeusement, dont le papa travaillait à la BNP, bishe papa na mama abatwarira rimwe. Uramuzi professeur Setukuru yakora muri BNP. Setukuru madame bamutwaranye n'umugore asiga bebeto 2 ans. 2 ans yarezwe n'ububoyi aca mutwara hari wigo wikomine ya Ngozi igikurikira Ngozi uja wiga itokiza kashika. Ku munsi wo kurongora uwo Setukuru fils rescapé uwavuze ijambo n'ububoyi yamureze niwe yicaye kuri place du papa, parce que le papa n'existait plus, parce que la maman n'existait plus. Nous avons des tragédies, des images insoutenables. Abasoda mubona amapete, hari abasoda b'abakoloneli b'abagenero batabonye papa batabonye mama. Umwe dufise yama ku mafosi kumira aho kuri hose uramuzi ni colonel de grade. Niyo tugiye ikuzi adusangayo akazimira agaca muri ya antene yitwa iki antene inazengwe yaba kakostume aje mu bisabisho kushika atore ikuzi se baramwije mu kamyo nyina arakurikira umutwaye acafatanya nawe arakwega batera mu kamyo. Sauf qu'on avait 2 ans. Irampeze hanyuma abazungu murabaha responsabilité yabo, abarundi mubaha responsabilité yabo. Nico bituma abarundi bahinyamiye kugira duhere muri 1885 tutuga. Hariho ibyo tuviva ari sekere de leur politique, vrai ou faux? Mugabo byose tuviva si sekere zabo. Hariho ubwigito bwacu. Alors, ko tazikwiye kuvamwo, qu'en dites-vous? Ninde kibajije Yves? Ninde Yves? Arihe Yves? Ko tazikwiye kuvamwo, reka nakwishure nambare y'abanyapolitiki nakwishura nujana muri constitution aho hari une disposition ivuga yuko après quelques années le Sénat va se réunir pour évaluer si le quota doit être maintenu. Il y a une réponse dans la Constitution. Hazoba evaluation inzego zirabe ko leta zikwiye kugumaho. Ariko wiza abarundi Cheda umutegetsi w'uburundi yabangwaga ati kuki muri kabiri wawe harabakunzi gusa bazene ishuri je ntabandizi ubundi yatwara ibanga ni kuko abakredi abantu b'ubwoko bumwe ati makredi abonzi aho zoja kubishuza baba barubizi ibi birimo kuri constitution d'uyu munsi yitwa mu Congereza affirmative action. Affirmative action. En Faransa, les
les mesures discriminatoires, la discrimination positive. Ça veut dire comment faire pour que les gens normalement représentés puissent entrer dans les institutions. Puisque par la spontanéité de cet exercice n'est pas fait. D'abord, par crédit, aho baza kwishyuza icyo solo bikaba ko bumvise la loi la constitution pacifique niba ruta ikibazo cya cyumvise ariko mu gishaka kabiri 72 a été planifié wavuze abatutsi b'abahima jewe sinza kwakira ko iravuye kuri planification kubera twabize filme ibinogo by'imwakiro muri Muyinga vyibwe mu 71 kandi abavyivye vya mbere bari abanyarwanda bo mw'ikambi y'impunzi bita inyarunazi. Ikinogo kireba hajya hitwa kwa Nkona cibwe citwa toilette yakiriye fenefene abantu. Ibinogo by'imwakiro bavyiba bavuga ko hazobera manœuvre militaire. Bamaze gutaya ba mbere baciye bavuga bati mwebwe ni nibi ca kabiri ca gatatu ca kane Barundi mugabo ntihagihuza n'imbwa kandi kera camaze gufurirwa ntihagire ubuhonyorako harimo bya muzinga rosansema y'amazu Nyabikere, Mutaho, Rumonge, Nyanzara yabaye avant 72. C'est le document. Plus de 100 pages, amazu dans tous les arrondissements. Non, parcelles, maisons en dur, maisons en tuiles, maisons en tôle, maisons en picador. On a ce recensement. Ni oui. Une question, et je vais terminer par là. Ntare bomwicara 29 soir hagaca hatangura guhagarikwa abantu kuri liste dero 29 et le lendemain ayo maliste yateguwe ryari yanditswe nande logistique y'amakamyo yateguwe ryari urumva ko icyo kibazo kibajije abantu bakuze batwishura irageze ngaho niba hari seri cyane maître Deo cyane bise na kongera ko maître Deo c'est notre expert juriste. Bon analyse muri investiga nize faculté de droit murangishika muri CV j'avais tendance na jewe y'umukonfonda justice traditionnelle na justice classique. Nicyo gituma numvise ikibazo cy'umuntu hajya akoresha juridisme classique. Uri muri iyi logique ya justice traditionnelle yagomba gukora ibintu bishasha ku isi uzobisanga mu mabranche de droit classique ibintu bishasha kandi usanga kenshi ari de source jurisprudentielle bigenda birevuye. Nicyo gituma kuvuga d'abord ngo jenoside yemezwa na Nations Unies ugiye muri droit justice traditionnelle ukaraba amaformule Afrique du Sud n'amamodeli adasa. Mugabo mu Burundi uravye na code pénale yacu yarevuriwe ubu birimo icyaha cya jenoside. Donc pour vous dire birevuriwe. Ikindi agomba kuvuga ni ikibazo kijanye n'ikindi yabajije ubundi nacyo nyine cy'umujuriste classique avuga ati responsabilité ni individuelle pénale. Iyo principe ya responsabilité pénale individuelle twize nayo nyine yarevuriwe. Kiretse ko muri justice classique
ubu la responsabilité des personnes morales yemewe muri code pénal nshasha kera ntiwashobora kumva responsabilité d'une personne morale batwigisha yuko la personne morale ne peut pas avoir une responsabilité. La personne ne peut pas délinquer. Bagaca bavuga ati la responsabilité de la personne morale iba mugabo iyo mu itegeko ritubwega rero turagira responsabilité individuelle, turagira responsabilité celle des institutions, de l'armée, de la police. Urumva biri détacha ya philosophie du droit classique ya la personne morale qui le délègue. Ni gusa icyo nagomba ngira communication mu juriste y'ingaca byumva la justice est transitionnelle. Ntujya kuyirondera muri justice classique. Même les procédures d'enquête, si enquête judiciaire vous autres, c'est une enquête recherche méthodologique de la vérité. Il y concentre l'audition des témoins. L'audition des témoins. Il y a eu des preuves. Ils ont trois collèges. Attends, qui voit qu'il y a les fausses communes. Il y a tous les points n'abazimba bakiri. Tuzerekwa n'abapfakazi bahanzi mugabo vyari vyarananiye kwerekana. Tuzerekwa n'ibintu byinshi iyo recherche méthodologique est différente itugira enquête judiciaire. Voilà, kwa kugira ndaberekeza yuko la justice classique traditionnelle ari une justice nouvelle qui évolue selon les modèles. Rero nta argumentative onone ko muri droit imeze gutya ngo kubera ko bitameze uko. Donc j'appelle plutôt uko yabivuze abariko baragira umumora abajuriste n'abandi biga science politique yuko kugira recherche bagakurikira bakaraba icyo gituma nuze ikibazo cya pardo cya kugora kumva cya reconciliation cya kugora kumva kuko n'amaterme tutigeze twiga muri droit nicyo gituma nasabwira bayibwira vous allez promouvoir la promotion bakoresha le mot promotion. Vous allez établir un protocole aho usaba ikigongo n'ubwihana bashobora guhurira. Vous allez promouvoir. Rero nagomba kubabwira yuko franchement jewe aho ngeze mbona tubikora neza cyane turongowe n'umuntu aciye ubwenge cyane mwasubira mukamukomera amashyi ntakindi